Inshuti bakunzi ba Peace International TV turongera kubaramutsa aho muri hose bari mu gihugu abari hanze y'igihugu mwese murazi ko tubakunda kandi twama tubategurira ibintu byiza gose turabahaye ikaze kandi no muri kino kiganiro cy'uyu munsi turazi ko muri benshi mudukurikirana kandi namwe muradukunda mukabitwereka turabahaye ikaze muri kiganiro cy'uyu munsi twateguriye ibindi bintu bikomeye kandi turi kumwe n'umutumire benshi muramuzi kuri no Peace International TV yacu yitwa Arsene. Uyu munsi niwe turi kumwe yongeye kudutera iteka araza kuturaba kugira ngo kandi adufashe no muri kino kiganiro. Arsene turakwakire muri Peace International TV. Murakoze cyane kunyakira kandi ndanezerewe gose gusubira kugaruka. Murakomeye mumeze neza imisi myinshi? Ndakomeye meze neza imisi yaribaye myinshi. Ndashimiye gose ndukuri konsiyo kugaruka kandi ndashimiye ko baradukurikirana bose. Ego Arsene muramubona cameraman amwerekane neza wabereho. Murakoze. Aha. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twabateguriye ibintu bikomeye, ibintu bidasanzwe bitandukanye gato n'ibintu twara tubabwira kuri no TV ya Peace International. Tugomba kuja mu bibazo bimwe abantu benshi biyumvira bakabura mbere n'inyishu abandi bakanabiharira ko, ariko uyu munsi Arsene ari hano kugira ngo aze kudufasha aduhe umuco kuri ivyo bibazo. Nibazo vyerekeye Bibiliya nibazo vyerekeye ijambo ry'Imana. Abantu benshi barabifise ku bibazo abandi bagaharira abandi bakimura ati none ibintu bimeze gute twobikora gute. Uyu munsi ntucike nkwinginge wegera ikiganiro kandi umaze kucegera ukakibona gipartage ku bandi hanyuma ugire comment hanyuma subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Aha ikibazo ca mbere Arsene ni kibazo nkubaza cerekeye agakiza. Umuntu avuze agakiza duhora twumva abantu ngo nabakizwa ngo barakijijwe abandi ngo sibo, none umuntu avuze agakiza abashaka kuvuga ngo umukizwa biba bishatse kuvuga iki? Nkuko wabivuze ibi bibazo ntabwo byoroshe kwishura ariko ndaje kugerageza kuvyishura uko ashoboye. Agakiza niki? Novuga ibintu byinshi mugabo reka tubanze dusubire twimvire. Agakiza ni ijambo rivuye mu rivuga gukiza. Gukiza naryo ni irivuga rikomoka mu rindi ryitwa gukira. Rero kugira ngo tuvuge agakiza haba hariho uwuza gukira n'uwuza gukiza. Ukoregwa igikorwa n'ukora igikorwa. Ukoregwa igikorwa akitwa uje gukira, hanyuma ukora ico gikorwa cyo gukiza nawe akitwa uje gukiza canke umukiza. Aho ni mu ndangura kintu isanzwe yumvikana. Tugiye rero uko ijambo ry'Imana rivuga agakiza. Sinokavuga mu majambo menshi ngo ndakavuge mu majambo magufi yumvikana uko je ndavyibaza. Agakiza jewe numva yuko ari ihuriro ry'ukugororoka kw'Imana n'ubutungane bw'Imana n'urukundo rw'Imana kugira ngo bice bivyara abana b'Imana. Rero agakiza novuga ngo ni uko kuntu ubutungane bw'Imana n'ukugororoka kw'Imana n'urukundo rw'Imana vyahuye bica biravyara abana b'Imana. Aha rero ngomba kubanza ndabibutse yuko iyo tuvuga ubutungane bw'Imana, Imana ubutungane bwayo nta giturire bujamo, ni ubutungane nyene bwera. Rero umwana w'umuntu ni umunyavyaha, birazwi ni umunyavyaha. Mu Baroma 3:23 aravuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abantu baravuye mu bwiza bw'Imana. Rero ubutungane bw'Imana ivyo bwarabibonye. Kandi hagataho Imana ikagomba ko abantu bose bagira gute? Baba abagororotsi, tugororoka. Rero vyari bigoye ko umuntu w'umunyavyaha aronka ubwo bugororotsi. Kuko ubutungane bw'Imana bwavuga ngo uyu muntu tuzomuhana mbere yarakwiriye urupfu.
mu Baroma 6:23 bavuga ngo ingero y'icaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Niho rero urukundo rw'Imana rwaciye ruyirengera, kuko ubutungane bwavuga ngo uyu muntu azopfa, kandi kwa kugororoka kw'Imana kukabona ko nivyo uyu muntu azopfa. Rwa rukundo rw'Imana rurayirenga rero. Yohana 3:16 kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwaciye rutuma itanga umwana wawe kugira ngo abari mu isi bose ntibapfe rubi, ahubwo bahabwe ubugingo budashira babuboneye muri Agakiza. Aha nibutse abantu yuko atahandi agakiza kabonegwa atari muri Kristo Yesu wenyene umwami wacu, kuko yavuze muri Yohana 14:6 ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntushobora gushika kwa data atakujanye. Agakiza rero nuko abantu bakwiye gutahura ko ubutungane bw'Imana n'ukugoroka kw'Imana bihuriye ku musaraba n'urukundo rw'Imana vyaciye bituvyara duhinduka abana b'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Niko je numva Agakiza. None ga Arsene ntaguciriye muja mwijambo aha naho muri isi tubayemwe canke muri iki gihugu ko hariho bamwe usanga biyita bakizwa, abandi ugasanga ntibiyita bakizwa, byo biva kuki? Wanashima iryo jambo abakizwa muri iki gihe birashobora kuba ariko rirakoreshwa nabi, kuko hari abavyitirira, biragoye no kumenya yuko umuntu ari umukiza. Ariko je ndakunda gukoresha ijambo ry'umukristo, kuko mu bisanzwe umukizwa nuwakijijwe, akizwa icaha kandi agikizwa na Yesu Kristo. Niho rero twacha tuvuga jewe naho twareka ijambo ry'abakizwa, reka tuvuge abakristo. Abakristo no kuvuga ngo abo bantu bemera ko bakijijwe ivyaha kandi babikizwa na Yesu Kristo. Aha yo harakomeye, kuko hari abantu benshi bitwa abakizwa canke abaporoti, bose bakavuga ngo bakijijwe ivyaha, mugabo ugasanga ivyo vyaha mu kubikira bo bibaza ko bafise ibindi bintu bibakiza. Nk'akarero hari abantu bavuga yuko bazokizwa n'ibikorwa vyabo, hari abandi bavuga ko bazokizwa nuko bavugiye mu idini ry'abakizwa. Ariko ivyo si vyo bidukiza icaha. Icaha tugikizwa na Yesu Kristo wenyene. Amaraso yiwe niyo yonyene ashobora koza abantu ivyaha, akabatunganya, akabagira bazima. Petero yabivuze neza mu vyakozwe n'intumwa 4:12, nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamwo atari izina rya Yesu ryonyene. Rero nta kamaro kuko abantu birata ngo nabakizwa, nibirate ko babaye aba Kristo, kuko Kristo ku musaraba aho yaza, aho urupfu rwari rwatuguze, Kristo nawe yaciye atugura. Arangije kutugura urupfu turarutsinda, duca tugugwa nawe, duhinduka abana b'Imana, tugira ubugingo budashira. Ubu rero urumva Kristo yaradukoye, ntitukira biwacu, turi aba Kristo. Erya jambo afite kena kuvuga ngo aba Kristo canke aba Kristo, ni aba Kristo canke aba Kristo, turi abi wiwe, yaratuguze, yaradukoye. Kuko mu bikori naho havuga ngo twaguzwe igiciro, twaraguzwe, ntitukiri abi wacu twebwe, turi aba Kristo ubu yaradutwaye. Rero biratugora iyo tuza tuvuga ngo abakizwa, abaporoti, ni insiguro igoye. Reka umuntu wese azi ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, yamamenya ngo ndi uwa Kristo. Kandi akambere nkundire ndakavuge kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ibintu bibiri bikomeye. Icambere mpera ko kwakira Yesu nk'umwami. Kwakira Yesu nk'umwami bivuga ngo nemeye ko Yesu ambera umwami, nanje ngahinduka umesclave wiwe, umesclave umuja. Kuko agakiza gatuma Yesu aba umwami mu buzima bwacu, akicara ku ntebe akari wadutegeka, natwe tugahinduka abaja biwe. Ntidushobora kuvuga ngo turi aba Kristo ngo tubandanye dukora uko tugomba, tubandanya dukora uko uwadukoye agomba ko dukora. Ivyo navyo ni wazaratubwira ati ngomba kukora iki, ngomba kukora iki. Nico gitumere tuvuga ngo Yesu n'umwami, n'umwami wacu, kuko ntaco dukora atatubariye. Avuze tugende turagenda, avuze ntitugende ntitugenda, niwe ari kunganje, n'umwami. Kandi muvyibuke intwaro ya cami ni no yivuga gute, umwami ivyo yiyumviriye nivyo biba. Rero
twebwe turi kuri iyi ngoma ya Mesiya, aho ivyo Mesiya yiyumviriye ari vyo biba gusa, twebwe tukarikisha ryimana rikaba. Kandi na cane cane ndabibutse ko ivyo Imana itugombako ni vyiza, kuko n'amahoro n'umunezero bibonerwa muri mwe mu w'Imana. Hanyuma mvuga ngo twakira Yesu nk'umukiza, bivuga iki? Ni wa wundi aza aradukiza, kandi Yesu yaradukijije ibitugora vyose, yarabidukijije, kandi nuno munsi abandanya abidukiza. Kugenda nayo bisigura ngo naho nzohura n'impatane z'ibintu bimeze gute, ni Yesu umukiza, kandi umukiza agire gute, ahoraho, kandi ashobora kunkiza vyose aho tuzoba tugeranye hose. Rero iki kinabona ko kwitahura, twakiriye Yesu ngo atubere umwami, atubere n'umukiza mu bugingo bwacu tukiri ngaha ku isi. Ego, urakoze cyane ku nsobanuro utanze yerekeye agakiza. Turizera ko umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro ariko aratahura ivyerekeranye n'agakiza. Ikindi kibazo kigira kabiri no kubaza, mbega aya mashengero dusengeramo ko Imana tuzi yuko ibera hose icarimwe, haba muhiri wacu, haba ahantu hose ugiye, Imana irahari. Mbega birakenewe ko umuntu mu gusenga arinda kuja mu rusengero kandi Imana ibera hose icarimwe? Nico kibazo kirakunda gutera ingorane muri iyi minsi. Abantu benshi bakavuga bati dusengere muhira, aho turi hose Imana iratwumva, iratubona. Kandi nivyo, kuko Imana iri omnipresent, ibera hose icarimwe, kandi Imana iratwumva. Reka rero mbanze nishuye muri ubu buryo kugira ngo dutandukanye ibintu. Ikintu ca mbere, hariho abantu bizera ngo Imana iba mu rusengero, kandi ivyo ntabwo ari vyo. Hari abantu benshi bagenda mu masengero bamaze gushira mu mutwe ngo Imana iba hariya mu rusengero. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntishobora kuba mu ngoro zubatswe n'amaboko y'abantu. Hari abantu rero bibaza ngo Imana kugira ngo inyumve ntegerezwa kugenda hajya mu rusengero, ntagiye Imana ntija kunyumva, ntija kunyumviriza. Ico ni cizegwa kitari ico. Aho turi hose Imana irashobora kuhatwumvira, aho dusengeye hose Imana irashobora kuhatwumvira. Si mpaka tugende mu rusengero, ko ni ku ruhande rumwe. Ariko uruhande rwa kabiri ca mvuga ngo abantu bagabe, kuko muri iki gihe hari abantu bandukanye inyigisho bakabwira abantu yuko no kuja ku rusengero aho tugira amateraniro canke ikoraniro ry'abera, abantu basigaye basiba no mu ikoraniro ry'abera, bakabiheba bakavuga ngo n'ubundi aho ndi hose Imana izinyumva. Nivyo Imana aho turi hose vy'ukuri iratwumva, kandi muhira uhasengere, mwibarabara uhasengere, aho uri hose uhasengere. Mugabo hariho ikintu kizira yuko abakristo bihendako, ikoraniro ry'abera kirazira kureka kuja gukoranira hamwe n'abandi. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice c'10 umurongo 25 havuga ngo twoye kureka gukoranira hamwe nkuko babandi bagira, ngo ariko ngo uko wa munsi wegereza abariko turushiza kugira gutyo. Bivuga ngo uko umunsi ukugaruka w'umwami wacu Yesu Kristo wegereza, niko natwe dukwiye kurushiriza gukoranira hamwe, tugahimbaza Imana turi hamwe, tugasangira ijambo ry'Imana turi hamwe, ibintu byose tukabikora turi hamwe. Rero jewe sinshigikira ko umuntu ashobora kubaho ubuzima avuga ngo je ngo sinshobora kuja gukorana n'abera, wewe akibera ukwiwe akigumana. Ivyo sivyo, ivyo no vyita kuzimira. Nivyo hari abantu benshi akubwira ngo mu rusengero narahababariye, narahakomerekeye n'ibindi vyinshi. Mugabo naho vyagenze gutyo, ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye gushishikara gukoranira hamwe n'abera, tugahimbaza Imana turi hamwe. Ivyo nuko ndavyumva, kandi niko ijambo ry'Imana ribivuga. Aho rero ngize utubazo dushika kuri tubiri. None nk'umuntu afise umuryango w'abantu nka 10 akavuga ati jewe singenda, reka ko naba nabera reka dukorane, canke ugasanga afise abantu en groupe avuga ati reka mbere tuduge n'umusozi dukorane kuri urya munsi wa dimanche. Abo bo none gute? Ndabisubiza mu buryo bworoshe. Je cangaruka ku kintu kivuga ngo mbega mbafise intumbero ya gute. Ico kintu cotuma mutagomba gukoranira hamwe n'abandi ku minsi wa Mungu ni giki? Kuko mu bisanzwe burya ivyo dukora sivyo bikomeye. Ikomeye ni ikintu gituma tubikora. Kandi n'Imana hajya mu kuducira urubanza, ahanini ntizoraba ahanini ivyo twakoze.
igituma twabikoze, la motivation derrière. En fait hari abantu benshi urumva bazana ivyo akavuga ngo hari ico bitwaye, ngo je mfise umugore, mfise abana, mfise n'abagenzi, dusengera muhira, twaduze no ku musozi, nta na kimwe n'ivyiza niwe bikora. Mugabe ikibazo tubabaza bafise ihe ntumbero, bifuza iki? Ese n'ugukunda Imana kwa cane, nuko bagomba gutahura Imana gose, canke harimwo ibikomere kumbure bagire mu ishengero, canke hoba harimo no kugomba kugumuka. Nico gituma rero je camvuga nti twebwe biratugora kumenya ibiri mu mutima w'umuntu. Rero le norme standard nuko abantu bogenda bakifatanya n'abandi ba Kristo bakagira urusengero babarizwamwo. Kumbure bateguye ibihe by'amasengesho yabo y'umuryango canke yiki bigira igihe biba mugabo ku misi y'Imana bakorane n'abandi. Kuko ibiye ndamaze kubibona hari abantu benshi babivuga akuma ngo naho no kwisengera hamwe ndumwe ngo nta na kimwe oya. Ivyo onye uko abantu bazoza barabimenyeye hazogera igihe usange bazimye no gutakaza intumbero batakaza intumbero. Igihe twavuka igihe kabiri twavyawe n'amaraso ya Yesu nivyo tumaze kumwakira. Mugabo turafise ahantu tureregwa. Aho tureregwa naho ni mwishengero muri eglise niho baturerera. None ni gute umuntu yoba adafise aho areregwa, adafise aho abarizwa? Ibi rero turakunda kubiharira ko n'abantu nkababwira nti naho muba mutavyumva ko ndavyumva, sivyo yuko umuntu atagira habarizwa. Umwana wese ateza kuba afise aho ari karareregwa, aho abarizwa kandi akubahiriza n'imigenzo y'iryo shengero ko riko rirabimusaba. Bitagenze gutyo naho tuba dusaba Kristo tutamenya neza ingene bariko bararegwa. Hama kazosanga rero n'indero y'agakiza iratanguye gutituka kuko abantu bose umwe wese aciye atibukiramwo abikora uko avyumva nuko avyumvise tutazi uko biriko birakogwa nuko ndavyumva. Okay, hanyuma hariho umuntu ashobora kuba nkuko mwari mubivuze yarahuye n'ibikomere mu rusengero akavuga ati je sinzosubirayo. Mugabo yagenda kuri Facebook cyangwa kuri YouTube akabona umukozi w'Imana avuga ubutumwa yigisha akavuga ati jewe uhereye umunsi nzoza ndabwumvira kuri YouTube, ndabwumvire kuri Facebook, na cyane cyane ko mw'iyi minsi hari abantu bagira amakoraniro ari direct. None abo bo bugute? Ibikomere abantu bagirira mu rusengero ngomba kubanza kubibabwira gatowe. Ibikomere wagiriye mu rusengero wabitewe n'abakozi b'Imana, ba pastori, ba bishop, ba apotre, n'andi mazina menshi yabo urazi ko canke ya ba patiri, ya ba shehe n'ibintu byinshi bitera ibikomere. Mugabo ngomba kubanza kuvuga erega ibikomere wabitewe n'abo bantu ntibabitewe n'Imana. Ibi ni byo ntakwiye gutahura rero. Mwishengero warahakomerekeye, ntiwakomerekejwe n'Imana, wakomerekejwe n'abajya bakora bijya bikorwa by'Imana. Hanyuma ikibazo cyo ndababaza, none wari wakurikiye bajya canke wari wakurikiye Imana? Kuko nimba wari wakurikiye Imana, ivyo bari gukora byose ntaco ari kuguhagarika. Kandi handa bibibutse abantu bubuye basigaye bagoye. Uja wumva umubajije usengera hehe ngo je nsengera kwa naka. Ishengero si jujya arirongoye, ishengero ni ryimana. Kirazira rero yuko abantu baza baraje no mu mashengero bavuga ngo je ngo nsengera kwa naka. Iriga uko usengera kwa naka azoguhemukira kuko ujya n'umuntu, kandi kingire ndakivuge kandi abadukurikirana bambabarire kubivuga gutya. Abakozi b'Imana baba abakozi b'Imana arabantu. Pastori pastori mugari umuntu, bishop imbere yuko aba bishop n'umuntu, apotre imbere yuko aba apotre n'umuntu, patiri imbere yuko aba patiri n'umuntu. Uriya muntu wese nawe yakoresha ibitangaza bingana gute imbere ya vyose n'umuntu. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo aravumwe uwizera umwana w'umuntu, aravumwe uwizera umwana w'umuntu. Rero benshi bakomerekera mu rusengero kubera iki? Baraja ngaho bakizera bajya ba pastor, akizera bishop. Bibiri ivuga ngo nimba wizera uravumwe wewe urusha abandi bose kugogwa. Hanyuma mbere ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Timoteyo yamubwiye ngo naho tutoba bizigigwa, Imana yo iguma ari umwiziyo ngo nidashobora guhindagurika Imana ishimwe. Rero ndakunda Imana uko kuntu ariyo yonyene idashobora guhindagurika, idashobora guhemuka. Muri Yesaya ho havuga ngo mbega umugore nyina yo kwibagira umwana ntagirire ikigongo burabwiwe. Imana ivuga ikintu gikomeye ngo ni koko abo boshobora kwibagira. Ngo mugango jewe ngo sinshobora kukwibagira na gatoya. Bivuga iki? Igihe cyose amaso yacu tuzoyarungika ku bakozi b'Imana barashobora kuduhemukira, muga amaso yacu yarungike ku Mana niyo nyine idashobora guhemuka. Rero aho dusengera turahasengera
mugabo tuhasengera turi ab'Imana. Iryo shengero riko riraturera kugira ngo dushishikare kuba aba Kristo, muga ntidushishikare kuba aba apotre canke aba bishop. Ireo ni ibintu bibi biriho, umuntu wese ugasanga ngo je ndi wo kwanaka, je ndi wo kwanaka. Oya, twebwe ntiturabo kwa pastor, ntiturabo kwa bishop, ntiturabo kwa kwande, turi ab'Imana. Tubayeho kubera Imana, kubw'Imana niyo yadukoye, yatuguze amaraso y'igiciro ku musaraba. Yego. Ukiri ngaho nyene, mbega idini idini umuntu abajije idini, kuko turumva ngango je nsengera muri iyi dini, undi ngo je ndi muri idini, undi ngo ndi muri idini, undi ngo ndi muri idini. Idini mu ubundi niki? Idini ni ibintu vyaje kuva kera. Abantu barakunda kwibaza ngo idini ngo ritanguye ubu uye inyuma ya Yesu, ariko na kera ari idini. Nka Yesu yaje hari idini ry'abafarisayo, idini ry'abasadukayo, ayo n'amadini yarahari. Amadini yamyeho ari menshi, usivye ko ubu haguma yiyongera menshi. Amadini yamye. Idini ni iki rero? Idini ni aho hantu abo bantu bavuga ngo bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bw'ingo bwabo, baca bahurira muri uwo muryango kugira ngo bahaheregwe ivyo tuma batungana bakiri ngaha ku isi, baronkera indero batindiriye ukugaruka k'umwami Yesu. Nico je no kwita idini. Hanyuma idini rifise imigenzo n'amategeko rigenderako. Iyo rero ugiye muri iryo dini nukuraba neza ko rifise imyizegwayo, kuko hari amashengero usanga bafise ibintu bizera bigoye bitari ivyo. Nukuraba ko idini vy'ukuri ririko rirakurera kugira ngo uri ngaha ku isi. Hari ibintu bitatu bikomeye abantu bakwiye kumenya idini rikwiye gukorera ko canke ishengero. Ikintu ca mbere nuko ishengero iteza kurera abantu kugira ngo bubahe Imana. Ico nico gitangura kuruta ibindi byose. Idini ritegezwa kubakira ko abantu baririmwo bose bubaha Imana. Ica kabiri ritegezwa kwigisha yuko abantu babaho neza ngaha ku isi. Bakigisha abantu une vie intégrale kugira ngo abakristo babeho. Hari amadini nk'ubu yigisha abantu kudakora bakagira imyizerere nk'iyo. Ivyo sivyo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko dukwiye kubaho neza, kugira ngo tubeho neza rero tuza twakoze. Kindi ca gatatu idini rikwiye kuza ririgisha kubaho neza ariko kubana neza n'abandi. Kuko urikana na Yesu amabwirizo yavuze ijya mbere rikomeye, ukundishora Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose. Ijya kabiri ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Icanyuma nohereza ko idini uko likwiye gukora, uko ndabibona likwiye kwama igihe cyose gibutsa abantu ukugaruka k'umwami Yesu. Kuko ibinye benshi nk'ubuye ku rugero rushika nka 80%, kimwe mu bintu ishengero ryaribagiye ko Yesu azogaruka. Urumva umenga nyene turi muri freedom, mu bikorane, mu kuvugishwa, gukora ibitangaza, tugume muri ivyo, ariko baribagiza abantu ko Yesu azogaruka. Kandi Yesu azoza umwanya tutiteze. Idini rero ritegerezwa kwama ribishimika kiryo. Rero hanagomba kugira ko baradukurikirana niba abantu usengera batariko barashimika ngo babahindero ituma mwubaha Imana, babigishe kubaho neza, babigishe kubana neza n'abandi muri community, babigishe kuguma mwibuka ko Yesu Kristo azogaruka kudutora tukajana nawe mwijuru aho tuzobana ibihe bitazoshira. Iryo jewe numva rifise imyizerere itariyo. Ivyo nivyo bintu novuga ngo idini canke abantu abakristo bareregwa bakwiye gushimika bakahashimangira. Ego nuko ndavyumva. Bega Abayisilamu bose idini nayo ni dini, nahiba Islamu ni dini nayo nyene, ariko ivyo bizera nabo bo burumva ntibizera nk'uyu Yesu. Ntabwo bizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Ntavyo bizera ivyo. Urumva bo nk'ubu Abisilamu barizera yuko ibikorwa bikomeye muri bo gukora ibikorwa vyinshi ni kimwe mu bintu babona kizotuma bakira, ariko nakubwiye ibikorwa ntibizotuma dukizwa. Oya dukizwa n'ubuntu n'amaraso ya Yesu Kristo yasesetse ku musaraba igorogota. Nivyo bidukiza vyonyene. Ukizera Yesu nta kindi kigukiza. Ibikorwa dukora dukwiye kubikora ari Yesu atubwiye kubikora. Nayo kuza gukora ibikorwa ngo utanze amafaranga menshi mu ishengero, ngufashije abagowe ngo uzohavucukira. Oya, ntabwo uzokizwa n'ivyo. Tuzokizwa nuko twizeye Yesu Kristo
nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu, tukemera ko yatuguze, ivyo vyonyene nta kindi kizodukiza. Nico kitwa no mwijuru ntituzoja ngo nuko twakoze ibiki n'ibiki, tuzoja mwijuru kuko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, ico cyonyene. Yes, bo hanyuma none je ndafise akandi kabazo. Mbega ishengero n'idini ni bimwe? Ishengero n'idini rero biratandukana. Benshi baza baritiranya amazina ngo je mfise ishengero ya. Iyo tuvuga ishengero n'idini biratandukanye. Hajya dusengera ni urusengero. Ariko iyo tuvuga ishengero, hariho mu gifaransa bavuga église. Église niyo twakwita idini, église avec un minuscule. Ariko hariho église bandika avec majuscule, église avec majuscule, niryo rero gitwa ishengero. Rero ajya dusengeramo les églises locales ni église avec e minuscule, na ma église locale dusengeramo hajya turiko turareregwa. Rero hajya usengera hari abageni ba Kristo, hajya nsengera hari abageni ba Kristo. Muri ajya ama église yose dusengeramo kwa Mungu harimo abageni ba Kristo. Abo bageni ba Kristo rero iyo bagiye hamwe niryo gitwa ishengero ry'Imana, iryo twita umugeni wa Kristo. Yesu ntazogaruka gutora rirya shengero usengeramo, ntazogaruka gutora rirya je nsengeramo, azogaruka gutora umugeni wiwe. Umugeni wiwe nawe rero ninde? Ni uwo yamwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ashobora yo kuba ari karareregwa hirya no hino. Yesu ntiyazazohamagara amazina, hama rero haca haza iryo niryo rizokwita ishengero ry'Imana, umugeni wa Kristo aca agenda. Cyo gituma mu vyahishuwe Yohana igice c'indumurongo w'icenda, Yohana ariko aravyerekwa yavuze ngo abona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, ngo bavuye ngo mu mpande zose, ngo mu moko yose, ngo mu ndimi zose, ngo baririmbira imbere y'Imana indirimbo ya Mose. Aho rero hazoba haryoshe kuko tuzoririmba indirimbo ya Mose. Abisirayeli igihe bambuka ikiyaga gitukura bari 2,200,600 gutyo. Miriam ngo yarateye indirimbo kandi iyo ndimo barayitabiye bose. Sinzi rero repetition bari bayigiriye abantu 2,000,000. Sinzi ko hari aba professionnel mu kuririmba, ariko sinibaza ko guhakora ari y'abantu 2,000,000. Wenda azi ko zikuririmba ariko sinazi ko wigirisha repetition bigakunda. Ariko ikizotunezeza nuko tuzorira imbere y'indirimbo ya Mose igihe tuzoba turi ishengero ry'Imana tugiye mu ijuru. Rero ivyo y'abantu bakumbure mu ijuru tuzojayo ntibizoherera ngaha ku isi. Umunsi umwe Yesu azogaruka kandi azogaruka kutujana, tuzohurirayo, bizoba ari ibintu bikomeye. Yemwe aha ku isi tuzoronka inyishu z'ibintu byinshi, ariko inyishu ikomeye tuzoronka iruta izindi no kubona Yesu agarutse. Iyo niyo nyishu ya nyuma finale tuzovuga tuti ubu turasubijwe. Amen. Amen, amen. Turi kumwe na Arsene ariko ratuganiriza ibintu bikomeye gose, ariko ratubwira ibintu kumbure abantu benshi bari bafitiye ko ibibazo batashobora kubona ukuntu umuco wabyo ukuntu bishobora kugenda. Ariko turi kumwe n'umuhinga ariko aradufasha kugira ngo umuco uboneke ugaragare. Kandi tuko turanarangiza kino kiganiro uri kuradukurikirana, turagusaba kugira ngo komeze usharinge, komeze ugire comment, komeze ugire sabone kugira ngo bino biganiro bigende neza. Hanyuma turiko turasozera Arsene, hari ikindi kibazo kigoye gutahura, kigora n'abantu benshi, kibazo cha divorce. Ikibazo cha divorce ni kibazo abantu benshi bafise ko ibibazo byinshi. Mbega none divorce ko tubona abantu batandukana, Bibiliya hari ikintu yo bivuga ko kuvyerekeranye na divorce? Jewe divorce birangora ingene nja kuyivuga ko birebire kuko sindubaka, mugabo hari ivyo no bamaze kubona kubera ijambo ry'Imana. Jico ngomba kuvuga, mbega imbere ko dushika kuri divorce habanza kuba harabayeho urugo, umugabo n'umugore bakabana. Mbega bahujwe nande ubwa mbere? Kuko nimba ari umugabo n'umugore batoranye bagafa kubana uko, naho bogira divorce ntaco byo babitwaye. Ariko jewe ngire mvuge nk'aba Kristo, kuko twubakira ku ijambo ry'Imana. Nta musore n'umwigeme bakwiye gufatana ngo babane mu buryo ijambo ry'Imana ritemera. Mvuze uburyo ijambo ry'Imana ritemera ngo mvye kuvuga ngo bahujwe n'Imana.
Imana niyo ikwiriye gufata uyo musore ikamuhuza n'uyu mwigeme hamwe urugo rwabo ruba rwubakiye ku Mana. None ikibazo abantu bubakiye ku Mana bosambura gute? Sindavyumva ngene bosambura bubakiye ku Mana, kuko divorce isigura deux visions différentes. N'abantu bafise ahantu habiri bagiye hatandukanye. None ugira umbire yuko Imana yahuje umuntu afise yagiye n'undi afise yagiye, ihuza abantu bagiye hatandukanye. Ivyo nta Mana ibikora. Imana ihuza abantu bagiye ahantu hamwe. Imana si yo gutandukana. Imana ni y'amahoro. Rero Imana divorce turavye uko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ijambo ry'Imana ryemera divorce. Abaja kubaka twubakira ku rutare ari rwo Yesu. Rero mu gihe mubakiye kuri Yesu ntivyoshobora gusambuka ngo mubivemo. Rero hano ntera kamo abantu, kuko vy'ukuri ugiye kwiraba mwisi mbere no mwishengera indani vyarashitse yubu abantu barabana bakabana nabi, bakavana bakabiheba bakagenda. Rero ibiyeje novuga ngo biva ku mugwanizi Satani ntibiva ku Mana, kuko Imana ntiyateguye ko urugo rutangura hama ngo rusenyugwe. Rero ngaca ngomba kubwira abamaze kuba barubatse mu rugo ukabona yuko mubanye nabi n'umugabo niki, naho muba mubanye nabi gute, ni wihangane ubisengere. Ijambo ry'Imana rivuga mu Bikorino ngo urukundo rwihanganira vyose, rurenza ko muri vyose. Nta na hamwe bavuga ngo rwihanganira vyose kiretse, canke rurenza ko muri vyose kiretse. Rero reka twubakire ku ijambo ry'Imana. Divorce ntabwo yemewe. Hanyuma rero mbwira abatarubaka izabo, imbere yuko umuntu yubaka akwiriye gufata umwanya akaguma mu bwiza bw'Imana, akaba yumva neza ko ivyo agiyemwo uri umusore ari Imana irikira kurongora. N'uwo mukobwa imbere yo kuvyemera kumva ko ari Imana irikira murongora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa namwe mu Imana mu Baroma 8:14 nibo bana b'Imana. Rero ivyo dukora ko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, reka yime mu mitima, yime mu bwenge bwacu, yime mu mibiri yacu abo umwami. Gutyo ivyo uzokora vyose uzosanga ari wareka bikurongoramwo. Ndabizi neza Yesu ntazokurongorera mu bintu bitarimwe amahoro, ntavyakora, kuko ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana sukurya n'ukunywa, ngo namahoro n'umunezero n'ukugororoka vyo muri mwe muyera. Rero vyose bigaruka kumwe hamwe twahera ku gakiza. Nimba Yesu atari umwami wawe, ivyo ukora vyose uzohava usanga uri kurihenda. Mureke abo umwami akugira inama, mu b'inshuti, mu babagenzi. Ntiwemere ikintu na kimwe ukora Yesu ataremera. Ntiwemere kuja kuresha Yesu ataguhaye uruhusha. Ntuvyemere. Uvuga uti tutajaye, ndakunda Mose akuye Abisirayeli muri Egiputa bariko baragenda. Hageze igihe baragora Imana. Bagoye Imana, Mose aravuga ati, Imana nako iravuga iti jewe Mose nutwara Abisirayeli bawe ngo bajane. Muga Mose yavuze ikintu gikomeye, ndakunda iryo jambo. Yavuze ngo nutaza tujane ntituzogenda. Rero agakiza nako abakristo nibavuge ivyo dukora vyose Yesu ataje tujane sinzogenda. No mukoresha nuko rero Yesu atemeye mujane ntuzugende, kuko niyo mwajana ntazokubesha. Niyo rero mwashika no mu rugo muri kumwe, kuko ari umukiza. Satani naho azogutera Yesu azoguma gukiza. Kandi Yesu yiteguye kudukiza uyu munsi, neje azoguma dukiza, kuko yitwa uhoraho. Urukiza rwiwe ntiruhera, azoguma dukiza kugeza aho tuzinjirira mu ijuru tukabana nawe bigahera biheze tukibanira n'umwami. Rero divorce ntabwo ndayemera, kandi gituma ntayemera ijambo ry'Imana ntibitwemerera. Ego bega none Axel, tuko turarangiza, umugore wawe umufatiye mu hoteli ariko arasambana, canke umugabo ukamufatira mu hoteli ariko arasambana, naho no kumwihanganira. Aha rero urumva hari ibibazo biri piège, abantu usanga bafite des questions piège zo kugira ngo bagupiège. Ariko je uko ndabigarukana rega ngaruka nta handi nyene. Inde muntu yari akwiriye gucungurwa n'amaraso yiwe. Iyo Yesu aza kuvuga ati ngire mbanze ndabe ububi bwacu, hari gukizwa bangahe? Yesu yihanganiye umusaraba w'isoni, arakubitwa, avumwa amate, yambara ubusa, arihanganira ubugome bwacu, kandi nubona ko tutaramwakira, mugabo akaguma avyihanganiye. Rero urukundo rwihanganira
vyose. Aho niko ijambo ry'Imana rivuga, rurenza ko muri vyose. Umufatiye mu hoteli rero, kandi benshi bakunda kuvuga iby'ubusambanyi, kubera tuvuga iby'ubusambanyi gusa. Erega umugore cyangwa umugabo ushaka kumufata ariko akora n'ibindi vyaha biruta ivyo. Mbega Yesu ko yabonye turabicanye, atubona turabasambanye, atubona turi imboregwa, atubona turabanyangeso mbi, umugabo acaraza muri izo ngeso mbi, aja mu kibanza cacu, abari wakubitwa, twebwe natwe tureka gukubitwa. Rero urukundo gukura ahubwo wosanga n'umugore cyangwa uwo mubana bagiye kumwica, ukavuga nasigare je ndagiye gupfa mu kibanza ciwe. Nibwo rukundo. Rero nta kintu na kimwe umugore wawe cyangwa umugabo wawe yokora utokwihanganira, uvyihanganire, hanyuma akonsobekamo nagaki ufukame usenge Imana, kuko ijambo ry'Imana mu Bikorino nyene havuga ngo nta cabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira. Urumva iryo jambo ngo kandi ngo hamwe nibibagerageza ngo naho mwogeragezwa nibikomeye, ngo Imana ngo ntizokwemera ko mugeragezwa nibiruta ivyo mushobora kwihanganira, ngo mbere ngo naho vyo bivyo ngo izobacira icanzo. None wumva gute? Naho wogerageza rero n'umugore wawe n'umugabo wawe bikomeye, Imana ntizemera ko akugerageza uburyo buruta ubwo ushobora kwihanganira. Mbere naho bizoshika, ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana izogucira icanzo, ngo urohingene ushobora kuvyihanganira. Nuko abantu muri ko dukurikirana murumva ukuntu ibintu bikomeye. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, tubashimire kandi ko muri ko murakurikirana ibiganiro bya Peace International TV. Ariko jewe tutararangiza hari akantu nagomba kusaba kugira ngo kumbure nimba ari n'impanuro ushobore kuzitanga kuri kinyene cha divorce. Abantu bamaze kudivorsa bakaba bipfuza kumbure gusubira kubaka baramaze kudivorsa, uwo bahanura iki? None bace baheba bice bigenda gute? Byogenda gute? Abantu bamaze kudivorsa, mwaramaze gutandukana ariko mukamwifuza gusubirana, ni ikintu ciza gose mwifuza, ahubwo ni mugire vuba musubirane mwuzure, kuko Imana ntikunda separation, Imana ikunda amahoro. Jewe nibaza naho baba vyarageze kure bakaba bamaze kubiganira bakumva yuko bosubirana, nibasubirane. Kubera iki? Imana yarabagiriye ikigongwe, kuko Imana imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Rero nibagende babasaba Imana imbabazi, kandi Imana yarazibagiriye, hama basubirane. Kubera iki je mvuga basubirane? Buriya kudivorsa umugabo biramubabaza n'umugore biramubabaza, mugabo abo mpora mbona bikora ko gose kandi bitugora n'abana. Abana iyo mwavanye, abo bana indero yabiratose karikagorana, mbere abana baragira ibikomere mu mitima yabo. Rero ni vyiza ko umugabo n'umugore baba hamwe kugira ngo n'abana bigire hamwe akamaro ko kubana hamwe. Abana harabazoca bakura banka abagabo, abandi bakure banka abagore kubera babona ukuntu mu rugo babayeho. Rero ndiko mbwira abagize divorce, nimureke kuraba inyungu, uri umugabo reka kuraba inyungu yawe, uri umugore reka kuraba inyungu yawe, iyumvire kubana mwavyaye, kuko umenye yuko abo bana niyo wabahemukira ntibiteze kuzokugirira ikigongwe, kandi imbere y'Imana Imana izobakubaza. Wowe wavyaye abana kugira ngo ubarere ubatoze indero nziza, mugabo ntiwavyaye abana kugira ngo bakomeretswe n'ibintu wewe uri kurakora. Gerageza ubabere icitegererezo kizima. Mumenye yuko ishengero rihera mu muryango. Iyo umugabo ameze nabi, umugore akamera nabi, abana bakamera nabi, no mu ishengero nurudubi. Rero imiryango itegerezwa gushimangirwa ikabikomeye ihagaze imeze neza. Rero uri umugabo bimenye, umugore wawe n'abana Imana izobakubaza. Uri umugore ubimenye, umugabo wawe n'abana Imana izobakubaza. Ibi ni kimwe muri rapport uzotanga imbere y'Imana. Murakoze. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, ni ibintu byinshi gose kozi w'Imana Arsene zaradufasha kugira ngo abantu dutahure kandi tumenye, donc tugire umuco mu bintu bigenda biratugora. Tubashimire ko mwabanye natwe, tubashimire ko mwadukurikiranye, kandi tubasabe gukomeza kudukurikirana no kupartager, subscribe n'ibindi byinshi bitandukanye tuzora ducisha kuri no TV yacu. Turabashimiye. Kuri micro mwari kumwe na Nduwimana Pacifique, cameraman n'ujye nyine muramuze ni Papi Text, bari kumwe n'uwitwa Jenes Gaston niwe bari kumwe. Turabashimiye gose kandi turabakengurukiye, tushimira n'umutumire Arsene. Turabashimiye, mwakoze kutwitaba, twizere ko n'undi munsi tubakeneye kumbure muzo twitaba.
mwakoze cyane kunyakira muri studio zanyu ngasangira n'abariko baradukurikirana ibi kandi igihe cyose muzompamagara nzobitaba murakoze. Aha turabashimira rero mwese ko mwabanye natwe, bayi bayi.